Amahoro, umutekano ndetse n'ubutunzi nivyo twifuriza mwebwe mugomba mukurikirane ano makuru ya BTV ndetse n'abakunzi ba BTV muri rusangi. Kaze mu makuru twabateguriye ni kuri uno wa kane, amakuru duhera ku nkuru ziyagize. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni no musi yagendeye amashirahamwe y'abikorera utwabo kugira arabe uko ariko arakora. Twabiteguye muri ano makuru. Nayo abadandaza bakorera ku isoko ya Kotebu badandaza ivyamwa barungitswe gukorera muri zone ya Ngagara hariya ni misoko yaho, bavuga yuko bagiye gukora basubira inyuma. Amakuru saya gusa aya nandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ndabibabwiye mu ntango z'ano makuru, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yagendeye amashirahamwe y'abikorera utwabo atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati hariya ibubanza ni muri komine Gihanga. Asaba ubushikiranganje butandukanye gufasha kugira ayo mashirahamwe ashobore gutera imbere. Ni muri tubaza Mirix Mugisha. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ari kumwe nabo mwunganira aho twavuga nk'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta hamwe n'umushikiranganje ajejwe inyubako, ibikoresho n'uburaro rusangi bagize urugendo mu mashirahamwe ahingura ibintu bitandukanye, aho twavuga nk'ishirahamwe Wood Perfect bikora amapoto n'amabeton mu buryo bugezweho. Urongoye ishirahamwe Wood Perfect akaba yamenyesheje ko bahingura amabeton ku buryo ushaka kubaka inzu aza kugura izikoze kugira ntarinde kurindira iminsi 28 isabwa kugira beton ibe yumye neza. Akamenyesha kandi ko bafise umuhinga bukwiye bwo kuzipima kugira bamenye neza ko zikomeye. Bavuye ngaho, umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yaciye agendera ishirahamwe Betagaz gishinze gukingira ibidukikije mu kuzana umundi buryo busubirira amakara n'inkwi zo gucanisha. Alain Guillaume Bunyoni akaba yashimye ubuhinga yasanze ayo mashirahamwe akoresha muri yantumbere ya leta yo gushigikira abarundi bafise impano zitandukanye zo gushobora no kuzana ibyo tutari tumenyereye kandi bitari bisanzwe bikorwa. Tuzoheza tubandanye tubashigikira. Umushikiranganje wa mbere akaba yarangije asaba ubushikiranganje bubujejwe gufata mu mugongo aya mashirahamwe kugira abandanye yiteza imbere. Mirix Mugisha, urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Badandaza pasteke, itomati rengarenga ndetse n'ibindi baherutse gusabwa kwimurirwa mu isoko ya Ngagara, bavuga yuko bagiye gukora bahomba canke gusubira inyuma. Ni mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura asaba yuko bitarenze itariki 30 abo bantu boba bagiye muri iyo soko. Ni nkuru tubaza Jessica Karene Ingabire. Nakabaro kenshi ku badandaza n'abarimyi bakorera ku isoko ya Kotebu zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, inyuma y'itangazo ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana bibategeka kwimukira mu isoko ya Ngagara. Abo basanzwe bacururiza inyuma y'isoko ya Kotebu bavuga ko abarimyi bakorera umwanya muto hako bimuka bofuma babaha isaha ntarengwa. Abandi nabo bakavuga ko muri iryo soko baramaze kwamenyera inyuma gutakariza ivyamwe isoko nkuru ya Bujumbura ari uko bobareka kuko kuguma batarataza bibasubiza inyuma. Iyo uri kuraranguza ntabwo bisanguranguriza ahantu hinyegeje. Abarimyi ntibishobora kuborohera ko bashobora kujana ibintu badandariza mu Ngagara kuko mu Ngagara ni mwisi. Ivyamwa vyacu vya pasteke bishaka ahantu hari agatutu nk'uko unye, bigata bishaka ahantu hari ivu. Umusanzwe udishize ku ntuzenye kuri kwisima zice zipfa. Ikigira kabiri anye turashobora kwakira pasteke nyinshi, imiduga myinshi yinjira ku munsi muri kino kibanza. Murabona ko cagutse mu soko ya Ngagara na hano twubona tuzohava twakirira ivyo bintu. Idandaza vyacu byorabiza saa 8 y'ijoro, saa 10 urumva imiduga ikaza, imiduga ije twaronka uburenganzira ngaha ko tufise abapolisi n'abasekirite baca bahagarikira bakabipakurura neza kandi bikaboneka yuko bifite sekirite yabyo. Gabriel Kabura arongoye abadandaza bakorera mu isoko ya Kotebu bavuga ko bahundagaye kuko batigeze bagirishwa inama ngo batange ivyiyumviro vyabo. Je nanye nahundagaye mu bandi kuko nta nama nimwe jewe n'abaserukiye abadandaza twigeze tumenyeshwa kugira nkumbure dutanga ivyiyumviro vyacu.
twumve n'izo ngingo zigira zifatwe ari ku neza y'abadandaza ndetse n'ineza y'igihugu, yuko umudandaza atari karadandaza ngo yunguke atanga amakori n'igihugu ndibaza naco nyene ko kyagirira agahombo. Bose bati nibadufashe n'ukuri iyo ngingo isubirwemwo, bakongera bagasaba ko iyo soko ya Kotebu ahubwo yo kwagurwa. Uno munsi dusaba muri rusange ko twoguma aho tumaze guteza imbere. Twebwe ntituzokwama mwibarabara ngo tugende guteza imbere isoko iyi niyi, ntituri ibikoresho by'amasoko. Ico kintu rero dusaba yuko bociga neza, ahubwo dusaba kandi ko bodushigikira ahantu araha leta niyo turaba, leta ifise uburenganzira bwose bwo kudushikiriza n'aha hantu hose tugakora tukiteza imbere tugateza imbere igihugu. Araho umuntu leta yoraba ahantu uyu muntu ikamuronderera ahandi, isoko ikaguka ikaba nini, hanyuma tukagira isoko nini irimo ibintu byose. Hanyuma rero turiko turakomera amashi leta kuri izi ngingo yafashe yuko yotenyenya ikaraba umubabara abadandaza bafise, ikaraba ngena twari twegeranye kugira ngo duteze imbere igihugu, ntiyihutire rero kudushira ku yandi masoko na cane cane tutiyumvamwo, tutumva yuko tugiye gukora twese turi hamwe. Isoko y'Ingagara bagiye kwimukiramwo ikabisa naho igaragara kuko ibibanza byaho byinshi byugaye. Jessica Karen Ingabire urakenewe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ibarabara rya 18 ry'igihugu Bujumbura Bubanza, abanyagihugu bahaba basabwa kubomora ku ruhande rwo hepfo gushika ku metero 14, nayo ku ruhande rwo haruguru bakabomora gushika ku metero 6. Bivugwa n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana hari mu nama yakoresheje abajejwe intwaro. Tumukurikira. Mutakura bijya barabara historique yaryo murarizi, rigenda Ibubanza. Imetero zo hepfo y'ibarabara na haruguru y'ibarabara izinkana, birumvikana. Hepfo y'ibarabara umurongo mwiza waratanguye kuboneka, hariho ababishize mu ngiro, muca mugira prolongement alignement kugeza na interbank irimwo. Interbank nabo nyene hari agasunuzo bashizeho imbere. Barabara riri mu migambi, mwarabonye ko bazanye abashinwa, bazanye imambo ziri rouge blanc, warazibonye. Ariko icabananiye icabagoye muti ni giki? Basanze abantu bubatse mu ibarabara. Yari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana. Mu bijanye n'inkino, umugwi nserukiragihugu w'abagabo muri volleyball wahora mu gihugu c'u Rwanda watahutse ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bashitse hano mu gisagara ca Bujumbura, bakaba baje bazananye n'umufasoni asanzwe atwara ishiramwe ry'urukino rwa volleyball muri Afrika. Niki ciza yashitse ku kibuga c'indege kubakira. Umugwi nserukiragihugu w'u Burundi mu rukino rw'amaboko volleyball watahutse mu Burundi inyuma y'imisi warumaze uri kurakina inkino z'igikombe ca Afrika zariko zibera mu gihugu c'u Rwanda. Umumenyereza w'umugwi yavuze ko inkino zagenze neza muri rusangi kandi ko bagiye kwitegurira inkino zigiye kuba. Aramenyesha kandi n'imigambi ishira hamwe cy'umupira w'amaboko mu Burundi volleyball ugiye gukora. Abakinyi turabafise ariko kwe bakina volleyball nk'iyabandi bakina, ariko hari akantu babuze kubera ico kintu cyo kubamenyereza ubuhinga bugezweho, kandi ibyo biri mu bice byose. Ibintu byose kubikora mu buhinga bugezweho, kuko federation izoshishikara yegeranya abakinyi. Twari dufise n'umugambi cane cane wo kwigisha volleyball mu mashuri. Usanzwe muzi yuko kera volleyball yateye imbere kubera abakinyi bayikinira mu mashuri, ariko umuravye n'amashuri make akina volleyball. Niwo mugambi rero wa federation. Kandi twiyumvira yuko mu myaka igiye kuza volleyball tuzoyiteza imbere. Ubusanzwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball muri Afrika Bujra Hajij, akaba nawe yashikiye rimwe n'umugwi nserukiragihugu wa volleyball mu Burundi. Aratubwira impamvu y'urugendo rwiwe hano mu gihugu c'u Burundi. Je suis vraiment ravie d'être là. Ndanezerewe kuba nshitse hano mu gihugu c'u Burundi. Intumbero y'urugendo rwanje
nukuza gushigikira umugwi nserukiragihugu n'ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball hano mu Burundi kuri ibibazo bafise kugira ngo tubikemure hamwe no kubashimira no kubakeza kuko ubu dufise abarundi babiri mu mugwi ntahegayezwa w'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko muri Afrika. Tukaba tuje kandi kurorera inkino zitiriwe igikombe c'umukuru w'igihugu. Mwomenya ko izo nkino z'igikombe ca Afrika ziba uko imyaka ibiri iheze. Niki ciza urakenuye kuri iyo nkuru nawe wadutohoreje nino ngaha amakuru twabateguriye aciye arangirira. Reka shimire mwebwe mwafasha akanya ko kuyumviriza, abandi shimiye ni bagenzanje bamfashije kuyategura. Niki ciza ndetse na Claude Nduwimana bari mu buhinga bw'ivyuma nabo ndabashimiye. Jessica Karene Ngabire niwe yarahagarikiye. Desese ndihebura nayabashikirije, ndabifurize kugira ibihe byiza mwese aho muri murakoze. Thank you.